Hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu abaho. Amafaranga ashobora gutuma umuntu aronka ivyo akeneye, ubwenge bushobora gutuma umuntu atsinda, imbaraga z'umubiri zishobora gutuma umuntu yigwanaho, ariko hari ikintu kimwe gusa gifite ubushobozi bwo guhindura umutima w'umuntu, gukiza ibikomere ata wundi, no gutuma umuntu abandanya kubaho no mu buzima bwoba bumuremereye. Ico kintu ni urukundo. Urukundo si amajambo gusa, sindagukunda uvuga hanyuma bukarangira. Urukundo ni imbaraga, ni ubushobozi, ni inkomezi zidasanzwe zishobora gutuma uhindura umuntu wese. Uyu munsi turavuga ku mbaraga z'urukundo, ni igituma umuntu ashobora guhinduka kubera gukundwa. Bana na twebwe naja gusobanukirwa 5/5. Aha ni kuri Intsinzi Motivation. Urukundo nirwo rwatumye isi ibandanya kubaho kuva kera. Kubera urukundo umuvyeyi yemera kubabarira ndetse no kubabarira umwana kugira umwana wiwe abeho. Kubera urukundo umuntu ashobora kwemera gusangira n'uwundi ico arafise cose naho yobura ico asigarana. Kubera urukundo umuntu ashobora guhitamo kuguma iruhande y'uwo akunda no mu bihe bigoye aho abandi bose bamuta. Urukundo rufise imbaraga zo gukiza ibikomere vy'umutima vyatwaye imyaka. Hari abantu bagiye bababazwa n'ubuzima, bagatereranwa, bagahohoterwa, bagahura no guhemukirwa, bagatakaza icizere c'ubuzima. Ariko umunsi umwe bakagira uwo bahura bagahuza, ataza kubacira urubanza, ataza kubibutsa amakosa yabo, ataza kubacisha bugufi, ahubwo akaza bakunda uko bari. Muri ako kanya ubuzima bwabo burahinduka. Wakwibaza ati si kubera iki? Kuko urukundo rw'ukuri rushobora gukiza ibikomere imitima idashobora gukiza. Urukundo rufise kandi imbaraga zo guhindura umuntu. Umuntu ashobora kuba kandi yari umunyavyago, umunyamujinya canke atagira intumbero, ariko iyo yahuye n'urukundo rw'ukuri atangura guhinduka, atangura kubona ko hari uwabona agaciro kiwe, atangura kwizera ko ashoboye kuba mwiza, atangura kwizera ingeso mbi kugira ntatume uwamukunze ababazwa, ndetse akemera guhindura izo ngeso mbi ziwe. Kuko urukundo rw'ukuri ntirwica umuntu, ruramwubaka. Urukundo kandi rwigisha kwihangana. Iyo ukunda vy'ukuri uramenya ko atari iminsi yose iba myiza. Hari igihe haza kutumvikana, hari igihe haza amarira, hari igihe haza ibigeragezo, ariko urukundo rw'ukuri ntiruhunga igihe ibyo byose bije. Ruraguma, rurihangana. Kuko gukunda umuntu atari ukumukunda gusa, ahubwo igihe yishimye ni ukumukunda no mu bihe bibi vyiwe. Imbaraga z'urukundo zigaragarira kandi mu kubabarira. Nta muntu atagira amakosa, twese turakosa, twese turababaza abandi, ariko kandi aho urukundo rw'ukuri ruri haba umuntu umutima ashobora kuvuga uti warankomerekeje ariko ndaguhisemo. Kandi ivyo ntibisobanura kwemera guhohoterwa, bisobanura ko urukundo rw'ukuri rurenza ko ego n'ubwishime bw'umuntu. Urukundo rutuma umuntu ashobora gukora ibintu atigeze yiyumvira ko ashobora gukora. Ruratuma umuntu akora cyane kurusha uko yahora akora, yihanganira ibintu bitamworohera, agatsinda ubwoba, abandanya urugendo naho yananiwe. Abantu benshi batsinze mu rukundo kubera ukwizera mu buzima. Hari wigeze kuba kubuda akababwira uti ndakwizera. Aya majambo yoroshe ariko ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Kandi kuko rimwe na rimwe umuntu wese gusa akwizeye aba ahagije ngo atangure kwizera ko ushoboye. Urukundo kandi niko rwubaka imiryango, niko rwubaka ubucuti, niko rwubaka ibihugu, niko rutuma abantu babana mu mahoro. Aho urukundo ruri hari kubahana, hari ugutegana amatwi, hari ugushigikirana. Ariko aho urukundo rutari hari urwanko, hari ishari, hari gusambuka n'imigenderanire. Nico gituma umuntu ashobora kuba afise ubuzima bwiza ndetse n'ubutunzi bwinshi, ariko adafise urukundo akumva imbere ari ubusa. Kubera ko umutima w'umuntu ntiwuzuzwa n'amafaranga, wuzuzwa no gukundwa, wuzuzwa no kumva ko hari uwita kuri wewe, wuzuzwa no kumenya ko hari uwufise agaciro kuri wewe kandi aguha agaciro nawe ubwawe.
urukundo rw'ukuri rero si ugutunga umuntu mwiza gusa, si ugutunga umuntu afise amafaranga, si ugutunga umuntu akurura amaso y'abandi. Urukundo rw'ukuri ni gutanga umuntu, gutunga umuntu aguha amahoro, aguha umutekano, akubaka no kubomora, agutera kuba mwiza kurusha wa wundi wari uri. Kuko umuntu agukunda by'ukuri ntazokugabanya, azokongera, azotuma ubana neza k'ejo hawe hazaza, azotuma ukunda ubuzima, azotuma umenya ko gukundwa ari umugisha. Niba hari ikintu gikomeye kurusha ibindi byose muri iyi si, ni urukundo. Kuko urukundo rurakiza, rurubaka, rurahindura, rurakomeza, kandi ruratsinda n'ibisa n'ibidashoboka. Nicyo gituma aho urukundo rw'ukuri ruri, naho ibintu byose bigoye gute, haba icizere. Kuko imbaraga z'urukundo zishobora guhindura ubuzima bw'umuntu burundu. Wakoze wabanye nacu muri iki kiganiro kivuga ku mbaraga z'urukundo. Ahari hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, wadusanga muri commentaire.